Museveni yatsindiye manda ya karindwi izageza mu 2031. Komisiyo y'amatora ya Uganda yemeje ko Yoweri Kaguta Museveni yatsinze amatora ya perezida n'amajwi 71%. Mu gihe uwo bari bahanganye cyane Robert Sentamu uzwi cyane nka Bobi Wine yagize amajwi 28%, naho abandi bakandida batandatu uwaje hafi yagize 1%. Ibyavuye mu matora yabaye kwa kane bitangajwe nyuma y'amasaha make Bobi Wine atangaje amashusho avuga ko ibigiye gutangazwa na Byabakama, perezida wa komisiyo y'amatora arifaka atari byo. Ibyatangajwe bisobanuye ko Yoweri Kaguta Museveni w'imyaka 81 atorewe manda ya karindwi yikurikiranya nka perezida wa Uganda izatuma aguma ku butegetsi kugeza mu mwaka wa 2031. Ibyavuye mu matora bitangajwe nyuma y'iminsi 5 internet ikuwe muri Uganda. Internet yasubijweho muri Uganda hashize amasaha bitangajwe ko Yoweri Kaguta Museveni yatsinze amatora ya perezida. Internet yakuweho na leta kwa kabiri w'iki cyumweru ivuga ko ari mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'amakuru atariyo hamwe no kurinda umutekano w'igihugu. Ishami rya ONU ry'uburenganzira bwa muntu ryamaganye iki gikorwa rivuga ko giteye inkeke zikomeye. Yari inshuro ya kabiri abategetsi ba Uganda bakuyeho internet mu gihugu mu matora ku mpamvu bavuga ko ari z'umutekano. Ibi byakozwe bwa mbere mu mwaka wa 2021 bigira ingaruka ku barenga miliyoni 10 bayikoreshaga. Bobi Wine nabo mu ishaka rye NUP bavuga ko gufunga internet bigamije gukora uburiganya mu matora isi tareba ibirimo kuba. Kubera kubura internet mu gihugu byagoye BBC n'ibindi binyamakuru byigenga kugenzura ibyabaye mu matora no kugenzura ibyayavuyemo. Komisiyo y'amatora yavuze ko abatoye bose hamwe ari abantu miliyoni 11.3 bangana na 52% by'abari biyandikishije gutora. Iyi komisiyo ivuga ko amajwi agera ku bihumbi 275 yabaye imfabusa, ayo akangana na 2.4%. Ibiro ntaramakuru AFP bivuga ko umwe mu ndorerezi z'amatora Goodluck Jonathan wahoze ari perezida wa Nigeria avuga ko habayemo ibikorwa byo gutera ubwoba, guta muri yombi no gushimuta byibasiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo muri societe civile. Mu butumwa bwa video yacishije kuri Facebook, Bobi Wine yahamagariye abanya-Uganda guhaguruka bakamagana iva mu matora. We avuga ko komisiyo y'amatora yibiye Museveni. Bobi Wine avuga ko ari ahantu hatazwi nyuma yo gucika inzego z'umutekano zari zamufungiwe mu rugo n'umuryango we ahatuye Imagere hanze gato y'umurwa mukuru Kampala. Igipolisi cya Uganda uyu munsi cyatangaje ko ibivugwa na Bobi Wine n'abamushyigikiye ku buzima bwe buri mu kaga ari binyoma. Igipolisi kandi cyasabye abantu kugumana ituze no kwirinda ibikorwa byabyo byose byo kwigaragambya nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu. Abanya-Uganda bari munsi y'imyaka 40 barenga 3/4 by'abaturage bose b'iki gihugu nta wundi perezida bazi uretse Museveni. Yafashe ubutegetsi mu 1986 nyuma yo guhirika ubutegetsi bwariho. Kuva icyo gihe kugeza ubu ni utegeka, kandi intsinzi y'uyu munsi yerekana ko nta kimenyetso cy'uko ashaka kuva ku butegetsi. Igihe amaze yobora iki gihugu cyaranzwe n'igihe kirekire cy'amahoro n'iterambere rifatika, aribyo bituma benshi bamushima.